bantu b'Imana, iki kintu ndagishingira intahe ijana kwijana. Nta kintu kibaho kibabaza umutima wa Satani nk'iyo umusuzuguye ukamwereka ko ikibazo urimwo utanacitayeho. Haleluya, utanacitayeho. Je narigeze umunsi umwe kuba ngwaje umwana cyane gose, hama ndavuga ngo muri iki gihe ndimwo ntivyari vyoroshe na gatoya. Ndavuga ngo mbega turasenga gute, turashima gute? Mbwira abana twari kumwe ntumvirize, reka turabe muri ibi byose vyabaye, turabe basi ico twoshima. Haleluya. Tuya dutangura guhimbaza Imana, tuvuga ngo Mana turagushima ko n'ivyabaye byose uyu mwana yahuye n'aba bantu bakamugirira neza. Turahimbaza Imana, turavuga urukundo rw'Imana, turavuga ineza y'Imana. Ebye nta n'umwanya waheze umwana atamerewe neza. Haleluya. Kubera imbaraga zo guhimbaza. Bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana yanje, mwami wanje, nje imbere yawe muri iki gitondo ciza c'umugisha, igitondo turemeye kugira ngo tunezerererwemwo. Mwami Mana, nje nguhimbaza kandi gutazira mu izina rya Yesu Kristo, mwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndi muri mpwemu yera, umufasha mwiza twahawe. Nje ngushimira ukwera kwawe no gukora kwawe Mana. Nje shima ugutabara kwawe mwami. Nje shima kuri Imana itanga amahoro, Imana itanga umunezero, Imana itanga inkomezi, Imana itanga ubwenge, Imana yacu mutabazi wa twese. Mwami Imana, renje ngukengurukira ku rukundo rutangaje dukunda n'imbabazi zihoje tugirira uko bukeye nuko bwije. Mwami wanje, Mana yanje, n'ubu nsubiye kukwinginga kubw'ubuntu bwawe, ukomeze kubana natwe twese no kutwugura amaso kugira ngo dutahurishe ijambo ry'Imana ariko riratwigisha. Hama icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Reka rero turabire hamwe ibanga rituma umuntu anesha mu bihe bigoye. Haleluya. Kuko burya Satani ikintu akunda gutereza abana b'Imana, akunda kubatereza kwiheba, kwiyanka, kubona ko ibintu bidashoboka. Haleluya. Ariko iyo umumaramaje ugashima Imana mu gihe atari gihe cyo gushima, Satani akogwa n'isoni, Imana igashigwa hejuru, hama kandi Imana ikintervene. Haleluya. Harimwo rero ibanga rikomeye ryo gushima Imana. Haleluya. Ryo guhimbaza Imana, ryo gutazira Imana mu gihe kidakwiriye. Haleluya. Igihe by'amaso akwereka ko bitari bikwiye gushima, ariko ugashima. Haleluya. Reka dusome mu vyakozwe n'intumwa igice ca 16, turasoma kuva ku murongo wa 19 dushikane ku murongo wa 26. Haravuga ngo baho Paulo na Sila umusoda ahindukirira Yesu. Maze basebuja babonye yuko ico baziga kwinyungu kivuyeho, bafata Paulo na Sila barabakwega babajana mu kaguriro imbere y'abashinga ntahe. Babashira abacamanza bati, aba bantu bahagarika imitima yabo mu gisagara cacu kandi arabayuda, batuzanira imigenzo tuzira kwemera canke gukora twebwe ture abaroma. Ishengero bahagurukira icarimwe. Abacamanza batabagurira ko impuzu, bategeka ko babakubita. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashira mu ibohero. Babarira umurinzi kubarinda cane, nawe abari wacyo abashira mu nzu yo hagati, arokeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbahe zibumva. Isi ica inyiganyiga cane giturumbuka, bituma mu mushinge w'inzu yibohero unyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Amen. Aba bagabo babiri Paulo na Sila bagenda bavuga ubutumwa, murabizi aho baca hose. Hanyuma ngo bariko baravuga ubutumwa, ngo hariho umukobwa yaragura, akaguma agendera inyuma yiwe, agenda asemerera avuga ko abo bantu ari abakozi b'Imana. Hanyuma ngo
Pawulo ngo aradundumiga, uwundi munsi aradundumiga, aravuga ati iyi pepo iri kwikoresha umukobwa agenda asemerera inyuma yacu, ngo bafata ya mpwemu mbi barayirukana muri we. Hama ngo ageze kuja kuragura biranga, umva iyo mpwemu yari yamuvuyemo. Haleluya. Ngo hama bashebuja bagira iki, ngo barababara kuko uwo mukobwa yari afise abantu akorera, barashavura kuko baronka inyungu muri uko kuragura kwiwe. Ngo baca barashavura cyane, baravuga ati aba bantu batavuye ngaha bazoduteza ikibazo. Ngo bajya kubarega, ati aba bantu baje ngaha iwacu i Roma n'abayuda baje kutwigisha imigenzo y'iwabo kandi twebwe tutayemera. Ngo barabafata batabagurira kw'impuzu, ngo barabakubita barabatonagura. Haleluya. Hanyuma ngo baca basaba yuko babafunga, hanyuma kandi ngo babafunga cyane. Umurinzi w'ibohero ngo acarabafata, ngo bashira mu mpatane z'ibiti. Nukuvuga bisigura ko babafashe bagafata ibiti bagashira ku mpande, hama bakaca babobohesha imigozi bababoheye muri ivyo biti. Urumva ko kandi bakababoha babakomerekeje bababaje, ariko urumva ko bari bababaye, ngire n'amaraso ariko arava bakomeretse. Ariko haleluya, ariko kubw'urukundo bakunda Imana n'ubwizigirwa bari bafise n'ukuntu bari barahishuriwe Imana. Haleluya. Baravuga bati twebwe ntitwitaye kuri biturimo. Haleluya. Ngo batangura gusenga, batangura guhimbaza Imana. Haleluya. Ngo batangura guhimbaza Imana, ntibita ko Imana ngo urumva yaba abandi bari ko bakuvuga ati iyi Imana turiko turayikorera. Haleluya. Niyo turiko turavugira, mugabo uyu munsi naniwe kuturinda. Urumva abanyantege nke nuko bavuga, ni kubera ikije noca mu bibazo nk'ibi kandi ndiko nkorera Imana, ni gute Imana yovyemera? Haleluya. Yesu yarabivuze ngo isi ngo ntiyankunze. Haleluya. Ngo namwe ntizobakunda. Urumva ngo isi ntizobakunda. Aba bagabo bari baratawe ku isi tabakunda, ariko umwami wabo bitwararitse. Haleluya. Barenza amaso ibibazo barimwo, bahimbaza Imana, barasenga, ngo baratazira, ngo gushika naho imbohe zindi zumva presence y'Imana aho hantu. Haleluya. Ngo hama Imana mwijuru, amen, Imana mwijuru iraba uyo mutima uguhimbaza Imana, gutazira Imana iri mwijuru, avuga ngo ibintu sishobora kuvyihanganira. Haleluya. Irungika marayika wayo ngo araza, ngo aranyiganyiza ibohero, ngo iminyororo irabavako, ibohero riruguruka, imiryango iruguruka. Haleluya. Kubera imbaraga, ubushobozi bwo guhimbaza. Bantu b'Imana, iki kintu ndagishingira intahe 100%. Nta kintu kibaho kibabaza umutima wa Satani nk'iyo umusuzuguye ukamwereka ko ikibazo urimwo utanacitayeho. Haleluya. Utanacitayeho. Je narigeze umunsi umwe kuba ngwaje umwana cyane gose, hama ndavuga ngo muri iki gihe ndimwo ntivyari vyoroshe na gatoya. Ndavuga ngo mbega turasenga gute, turashima gute? Mbwira abana twari kumwe, ntumvirize, reka turabe muri ibi byose vyabaye, turabe basi ico twoshima. Haleluya. Dutangura guhimbaza Imana, tuvuga ngo Mana turagushima ko n'ivyabaye byose uyu mwana yahuye n'aba bantu bakamugirira neza. Turahimbaza Imana, turavuga urukundo rw'Imana, turavuga ineza y'Imana. Nta n'umwanya waheze umwana atamerewe neza. Haleluya. Kubera imbaraga zo guhimbaza zirimwo ubushobozi bukomeye. Haleluya. Kuko Satani nta kindi kintu abakeneye. Abakeneye kutuka Imana, abakeneye ko widoga, abakeneye ko wihebura, abakeneye ko wiraburanirwa. Ariko umuntu yamenye Imana ntakwiye gusa nk'uko ibihe bisa. Haleluya. Ntakwiye gusa nk'uko ibihe bisa. Ba Paulo bari gusa n'ibihe by'abantu bakubiswe nyene, bakaja ngaho bakihebura, bakifuka, bakavuga, bakaganya. Ariko barenza amaso imibabaro yabo, baravuga ati gikwiriye kugira ngo dukoze isoni Satani, reka duhimbaze Imana. Haleluya. Haleluya. Reka duhimbaze Imana.
bararirimba, baratazira, banenahaza Imana, bavuga ubukuru bw'Imana, bavuga ineza y'Imana, bashima n'inkoni bakubiswe. Pawulo murazi ko yazishima, agashima ubusho aho yabohewa, kangahe yakubiswe. Ivyo byose Pawulo yabishimira Imana, akavuga ati ndashima ko umubabaro wa Kristo nanjye nawuriyeko. Haleluya. Ngizi imbaraga zituma Satani anesha. Haleluya. Rero nawe ibyo uri kuracamwo, reka kubishira kwa maso, reka kubishira ku mutima. Haleluya. Nababwiye ngo iyi ni experience mfise, si rimwe si kabiri si gatatu, si rimwe si kabiri si gatatu. Vuga ngo Satani ndagusuzuguye, no muri ibi ndazi ko Imana iri muri vyo, ndazi ko Imana inkunda, ndazi ko Imana inyitayeho. Haleluya. Satani aramaramara, ariko igihuganya cyangwa arambwira abantu, haraho abantu ubona ukabona iyo ucitse intege, erega uri kuradora Satani. Warubizi iyo uri kurarira, uri kuravuga ngo himbazwa Satani, uri umwami wanje. Haleluya. Urumva nicyo abakeneye ko widoga, kurira, ko ivyizigiro bitakara, ubu uri kuramuhimbaza, acavuga ati oh victoire, ndanesheje. Nashaka ko avuga ivyo nyene. Imana idufashe. Haleluya. Ariko igihe umubwira ngo Satani, no muri ibi ndazi ko Imana iri mu ruhande rwanje, ndazi ko Imana inkunda, ndazi ko Imana inyitayeho. Umva ngo mbega mu kintu gikomeye ni giki? Sinzi bikomeye, ushobora kuba no mu rupfu. Muravuga ngo no mu rupfu. Urashaka kurenza amaso urupfu, ukavuga ngo Mana ndagutazira kandi ndaguhimbaza ko ndonse n'abamperekeza kugira nshingure umwana wanje canke nshingure umugabo wanje. Haleluya. Ukavuga ngo Mana ndagushimira aba bantu bose baje, ndagushimira ko ntabuze amahera yo kuriha ibitaro. Numviriza mu ngorane yose yo burimwo, irondera mwiciza kimwe ugihagarare ko ushima Imana. Haleluya. Imana birayihimbara, igatuma ikora n'ibisigaye. Haleluya. Igakora n'ibisigaye. Mugabe igihe uhanga amaso ico kibazo, yo Satani iranezerwa. Haleluya. Satani iranezerwa kandi ugateba muri iryo korosi. Abanyisirayeli kubera kwidodomba kuva mu gihugu ca Egypte baje Kanani, ngo bari kumara iminsi 40. Iminsi 40. Ariko kubera kwidoga, Imana yabamajije ubugaragwa imyaka 40. Ariko navyumva. Rero natwe hari ubugaragwa twigumizamo. Hari ubugaragwa twigumizamo kubera iki? Kubera gucika intege, kubera kuvuga nabi, kubera kwihebura. Imana ikavuga ati okay, uyu muntu ntaramenya neza, reka nkomeze kumwigishiriza hanyene gushika hatahura urukundo rwanje. Haleluya. Nakavuga ati reka ndamugumiza hanyene, abanze yige, abanze ahindukirire jewe, amaso yiwe yahindukirize jewe. Hamaniya niya yahindukiriza jewe, ndaheza n'intervene. Urumva rero umuntu w'Imana ko kwiheba, kwidoga, uruhombo ni wewe. Haleluya. Ariko guhimbaza Imana, ugakura amaso ku kibazo. Haleluya. Amaso ukayahanga Imana, bituma ivyawe vyihuta. Haleluya. Bituma ivyawe vyihuta, Imana ikabibamo. Rero Imana yo mwijuru ibankomereze kandi bampezagirire. Mana data rugira vyose uri mwijuru, ndasenze kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nyinshi. Mwami Imana, iri jambo urigire rinini, ryaguke, rigwe mu ivu ryiza, kugira ngo rishobore kumera, rigire imizigera kure mu mitima y'abana bawe. Ndazi neza ko hari benshi bihevye, ari benshi bihebuye kubw'ibibazo barimo, ariko ndasenze kubw'ubuntu bwawe Mwami, mwe mu Imana ugende ubafashe kandi ubashigikire, bakura amaso ku bibazo, ariko tubihange udushobore ibibazo. Ni wewe mukunzi mwiza, ndagije abantu bawe bose bazokumvira ijambo, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose azogarukira wewe, kubera wikora kandi ukabikomeza. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubikora, icubahiro n'ishimwe bibi vyawe. Nkaba bisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.